uruhara rwa Visit Burundi kugira ngo dushobore guteza ico gisata c'abakirarugendo mu Burundi ni ukuhamagarira abarundi canke n'abanyamahanga kuza iwacu i Burundi turiko turarata ibyiza by'u Burundi. Reka tugire ku bice bibiri. Ari igice ca mbere co kuba abanyamahanga barabonye yuko igihugu ari nyabagendwa, barabonye yuko u Burundi bufise ibyiza byinshi, barabona yuko hari ibintu byinshi byo kuza kuraba. Hariho n'ikindi gice ca kabiri ari igice c'abarundi nyetse. Ico nosaba ko bodufasha nohera kuri leta yacu dukunda cyane ko yo dushigikira mu bikorwa turiko turakora. Nongera ndanasaba umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ko nawe nyene yo dushigikira nka Visit Burundi kugira ngo bijya bikorwa twihaye kuzokora niyo myaka iri imbere yo guteza igihugu cacu c'u Burundi imbere tubicishije mu gisata ca tourisme ko vyokunda bikagenda neza. Bakunzi bagasozo TV, bakunzi mukurikirana ibiganiro cyo gasozo TV, turabaramukije twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro. Ikiganiro nkuko mubimenyereye ni kiganiro lo tourisme, ikiganiro kituyagira ku bijanye n'igisata ca bamukerarugendo hano mu gihugu cacu. Nkuko mubibona rero kuri micro ni jewe nyene Babu Derleni nzima, nkaba uno munsi nagendeye ishira hamwe Visit Burundi. Turi kumwe rero n'abatumire babiri, reka ndabasabe batwidondore. Mwaramutse mwiriwe umwe saha herereye nitwe Rakoze Lasia Noela nkabandi umwe mu bakorera muri Visit Burundi. Ndi kumwe n'uyundi mugenzi we hano, reka nawe nyene ndamusabe abidondore. Mwaramutse bwakeye mwiriwe umwe mwese nitwa Doyitiri Pimbaza nkabandi umwe mu gwaruka ukora mushira hamwe Visit Burundi. Visit Burundi kubatayizi mu babwira ni shira hamwe rimeze gute, iryo bajyavutse ryari gifashe gute? Uko twobivuga Visit Burundi ni shira hamwe ryavutse mu 2020 ariko ibikorwa nyezina byatanguye mu 2021 kwako twari turi mu gihe ca Covid. Ibikorwa nyezina niho byatanguye neza na neza. Kuki mwahisemwo kuja mu gisata ca tourisme, kuki mutagiye mu bindi bisata dufate nka environnement canke ibindi bisata, kuki mwahisemwo lo tourisme? Igisata ca tourisme nkuko mubivuze arico gisata c'ubukerarugendo, twariyumviriye nk'abajeune, twariyumviriye igikorwa twokora cyo gufasha guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi. Twaraba dusanga ni gisata ca tourisme gifise ikibanza kinini mu mwanya gishoboye gutera imbere, kuko giteye imbere wa muntu azokwinjira mu Burundi canke wa muntu azoza kwinvestisa mu Burundi azoteza imbere apana gusa igihugu mugabo gushika kuva kuri wa muntu akorera kuri aeroport gushika kuri wa wundi adandaza imfungurwa, adandaza abantu barara. Rero nico twaca twiyumvira yuko twohitamo ico gisata. Visit Burundi mwatumenyesheje yuko mwayihisemo kugira ngo mwahisemo igisata cyo ca tourisme kugira ngo mushobore guterera mu iterambere ry'igihugu. None nuruhe ruhara vy'ukuri rwa Visit Burundi mu guteza imbere igisata ca bamukerarugendo hano mu gihugu cacu? Uruhara rwa Visit Burundi kugira ngo dushobore guteza ico gisata c'abakirarugendo mu Burundi ni ukuhamagarira abarundi canke n'abanyamahanga kuza iwacu i Burundi turiko turarata ibyiza by'u Burundi dufise hano iwacu. Ni hehe mushaka gushikana igisata ca tourisme mu Burundi? Tuvuze ahantu dushaka kugishikana ni kure gose kuko dufise ama plan menshi tugiye gukorera ko muri iyo myaka iri imbere rikiraza. Ariko kandi twege uruhara dufise ahanini nka Visit Burundi nugo guhamagarira canke gushishikariza kwamamaza igihugu cacu c'u Burundi haba mu makungu haba ngaha iwacu nyene kuri ba barundi batazi ibyo bigo vy'iratiro byinshi. Ariko kandi n'ahandi hantu twifuza gushika
ni ukushobora guhindura ibyo bigo by'iratiro tugasubira tukagira iki tugasubira kandi tukabisanura tugasubira kandi tukabyubaka kugira ngo wa mukerarugendo niyaza azoshikira ahantu heza azosange ibintu byose bitunganijwe. Muri Visit Burundi ni gute mutunganya ibikorwa vyanyu ku buryo mushobora gukonvenka nk'umuntu nk'umunyamahanga buryo yokumva ati jewe ndipfuza kugendera aho hantu vy'ukuri mu Burundi nkaraba ivyo bintu ivyo bibanza vy'iratiro ivyo vyiza bihavugwa. Mu bikorwa byacu dukora kugira dushobore kuratira igihugu cacu ku bantu bari hanze turakoresha imbuga ngurukanabumenyi dufise zitandukanye za Visit Burundi. Turafise amapage Facebook, WhatsApp, Twitter na YouTube. Turagerageza kubereka ibibanza vy'iratiro dufise, turagerageza kubereka akaranga dufise, turagerageza kubereka itunga dufise itunga abantu batabizi turafise itunga rinini cyane nk'ikiyaga Tanganyika gifise umukeke abantu barawukunda cyane. Hariho n'ingoma ingoma zozo ni ryo tunga twarazwe na basokuru kandi ririko riragenda ritera imbere abantu benshi no hanze bamenye. Rero turashishika ku bintu nk'ibyo ni byinshi cyane ntarenze kudondagura tukabereka ico boza kuraba bahishikiye bo yuko bobona byinshi kandi boryoherwa gusumba babiboneye kuri izo mbuga. Yego. Mwatubwiye yuko ishirahamwe ryanyu Visit Burundi ryatanguye muri 2020 muravye ico gihe mumaze mukora guhera ico gihe ni kihe kintu mubona nk'inyungu igisata ca tourisme hano iwacu mu Burundi coba kimaze kunguka biciye mu bikorwa vya Visit Burundi? Muri uno mwaka hoho ndashaka kuguhera ku karorero kuri uno mwaka twararonse abantu benshi baza gutemberera igihugu cacu c'u Burundi. Aho oye duhereye ku barundi nyene baba mu mahanga bamwe bita ba diaspora uno mwaka baraje. Donc ni kuko mu yindi myaka ntibahora bavyitabira gose mugabo turavye ku byo twakoze twebwe canke kuco twungutse muri uno mwaka twarashoboye kuronka abantu baza kutemberera igihugu cacu c'u Burundi atari na kuri abo barundi gusa ariko twarabonye n'abanyamahanga ko hariho banshi biciye muri Visit Burundi biciye muri ya communication uwo dukorana yari karavuga ko twaciye ku mbuga ngurukana bumenyi twararonse abantu banshi haba n'abanyamahanga bashoboye kuza gutemberera igihugu cacu c'u Burundi. Ego. Ni ihangiro ryanyu mwavuze ko ari guteza imbere igihugu biciye muri tourisme mu gisata ca tourisme mubona mwoba mumaze gushika ku rugero rungana gute ku bikorwa mwoba mwari mwiyemeje? Ku bikorwa twamaze twiyemeje tumaze gushika ku rugero rushimishije kandi muri uko rushimishije bisigura yuko hari n'ibindi bintu byinshi tutarakora. Rero ku ivyo bike tumaze gukora naho atari bike vraiment tumaze kugera ku rugero rushimishije kuko twarashoboye gukebura reka tugire ku bice bibiri. Hari igice ca mbere co kuba abanyamahanga barabonye yuko igihugu ari nyabagendwa, barabonye yuko Uburundi bufise ibyiza byinshi, barabona yuko hari ibintu byinshi byo kuza kuraba. Hariho n'ikindi gice ca kabiri ari igice c'abarundi nyezina. Abarundi nyezina barabonye yuko Uburundi ni igihugu gifise nabo nyene gishaka kubigisha apana si vya bindi arengana mu ntara arengana uko onye agiye kuramutsa inshuti n'abagenzi. Ubunye turabona yuko abantu bafata umwanya bakavuga ati jewe nditoye iyi weekend agiye gutemberera intari nini menye novuga gute menye histoire yaho. Ego menye ibihavugwa ibibanza naho byo vyiratiro byo babiriyo. Biciye mu bikorwa vy'ishirahamwe ryanyu Visit Burundi ni giki abarundi muri rusangi bo kwitega nk'umusaruro mu gisata ca tourisme kujya bavuga bati Visit Burundi iraje vy'ukuri gushiramwa kongeramwo intege mu gisata ca tourisme? Ikintu abarundi bo kwitega n'abanyamahanga kucerekeye Visit Burundi bo kwitega
kuri uyu mwaka n'imyaka iri kiraza imigambi myinshi cyane imigambi myinshi yo gufasha guteza imbere igihugu rero iyo migambi nk'uko rero nabivuze turayibamenyesha rero niho rero nsaba nongera nsaba ntumirira abantu kudukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi zacu hariho nk'uko nabivuze hariho Facebook hariho Twitter hariho YouTube hariho na Instagram turabamenyesha ugumane natwe yego nakaye kamo nka Visit Burundi mutera abantu kugira ngo igisata ca tourisme kibandanye gitera imbere muri rusangi ubwa kabiri ni kihe kintu mwoba musaba nk'abakorera muri secteur ya tourisme kugira ngo babashigiki donc nimba kubashigikira canke nigiki musaba kugira ngo ibikorwa byanyu bibandanye bije imbere na tourisme muri rusangi icitera imbere kurusha ukwirikira tera imbere akamonotera abarundi no gukunda igihugu cabo kuko ni bagikunda igisata ca tourisme naco nyene uzogikunda kandi ni wagikunda twebwe uzodushigikira mu bikorwa turiko turakora nka Visit Burundi ico nosaba ko bodufasha nohera kuri leta yacu dukunda cyane ko yo dushigikira mu bikorwa turiko turakora nongera ndanasaba umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ko nawe nyene yo dushigikira nka Visit Burundi kugira ngo bijya bikorwa twihaye kuzokora niyo myaka iri imbere yo guteza igihugu cacu c'u Burundi imbere turicishije mu gisata ca tourisme ko vyokunda bikagenda neza murakoze cyane ego reka ndabashimire gose ku kanya mwari mwampaye Visit Burundi mwakoze gose kuduha uno mwanya twari mu kiganiro tourisme reka ndabashimire cyane turabashimiye cyane natwe reka namwe ndabashimire gose turashimiye cyane ko mwatwiyumviriye nibaza ko no hanyuma nitwabakenera tuzobaronka nta kibazo ego cyane nkuko mwariko murabikurikirana rero cyari kiganiro tourisme kuri micro ya jewe nyene Babu Degleni nzima turabakengurukiye cyane kuno mwanya mwaduhaye mu kudukurikirana ciao ciao